igisata c'urwaruka, igisata c'inkino, igisata c'imico kama n'ivyo Burundi busanzwe burakorera mu ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko. Ivyo nivyo bikuru bine vyaranguwe mu gice ca gatatu n'ubushikiranganji bujejwe imigabo n'imigambi ry'ishirahamwe ry'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko, urwaruka, inkino n'imico kama. Ngo mu gisata c'ivyo Uburundi busanzwe buriko bukorera mu ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko haratunganijwe uruganda rwo gusubiramwo amabwirizwa n'amategeko amwamwe ku bijanye n'akazi, ubudandaji, ubutare n'agataka. Haratunganijwe uruganda rwo guhinyanyura canke mbere gusubiramwo amabwirizwa n'amategeko amwamwe y'igihugu yo mu bisata vyerekeye akazi, ubudandaji, ubutare n'agataka, hamwe n'ibwirizwa rigenga abanoteri mu Burundi mu ntumbero yo kubahiriza amasezerano ashiraho isoko rusangi ry'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Ubwo harabayeho inganda zitandukanye zagiye zirakorwa na cane cane kugira ngo ihinyanyurwa rya bene aya mategeko zishobore kugenda neza. Ibindi bikorwa vyakozwe muri ico gisata nuko handitswe igitabo cerekana uko ibikorwa vy'ubushikiranganji bitunganijwe mu migambi no mwishigwa mu ngiro ryayo, kandi ico gitabo ngo gishimikiye ku mugambi w'iterambere igihugu cihaye kihangiro ryo kuva mu mwaka wa 2018 gushika mu mwaka wa 2027. Ikindi catunganijwe ni inganda zo guhanahana ivyiyumviro mu ntumbero yo kurabira hamwe intambwe ku mugambi ujanye no gushinga umuhora ngurukana bumenyi umwe mu karere ka Afrika y'ubuseruko ugeze. Ngo nayo mu ntumbero yo guha akaryo abene gihugu ngo bashikirize iryo bagona bongere bagire n'ico bunganiye kubiriko birarangurwa n'uwo muryango, baratunganije amanama indwi ku bijanye no guserukirwa kw'igihugu c'u Burundi mu bikorwa vy'amanama y'akarere. Ayo manama yarabaye ndetse abera ku buhinga bwa none aribwo video conference. Naho ngo harabaye amanama menshi ashika 148 yabaye kuri ubwo buhinga nyene bwa video conference. Harongeye haraba amanama 71 ku bantu bakora babonana imbona nkubone. Ku manama yakozwe harimwo makuru nk'ayahuje abakuru b'ibihugu bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ni inama igira 19 yahuje abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Iyo nama mbere ikaba yabaye ku igenekerezo rya 29 Ntwarante uyu mwaka wa 2022. Yakozwe biciye muri bwa buhinga bwa video conference. Ngo Uburundi ku manama yatunganijwe n'uwo muryango barayitavye neza. Uburundi mu vy'ukuri bwaritavye amanama yose yategerezwa kubaho mu bijanye n'ingene uyu muryango wacu usanzwe uri kurakora. Naho ngo mu vyaranguwe mu gisata c'urwaruka, ubushikiranganji bwarashoboye gutunganya amatora kuva ku rwego rwo hasi ku mitumba gushika ku rwego rw'igihugu. Kuri ubwo rero inzego zaritorewe kuva ku mutumba gushika ku rwego rw'igihugu. Ubushikiranganji bubicishije mu banki y'urwaruka bije bwaratunganje inyigisho zo guhimiriza no kumenyesha urwaruka kubijanye no kuziganya no gutunganya n'ibijanye no gusaba ingurane mu banki bije. Ngo urwaruka rungana 4313 ruhurikiye mu makoperative atandukanye y'iterambere yababa 351 warashoboye kuronswa ingurane ku migambi ishika 2190 yaronkejwe izo ngurane. Nayo mu mugambi wo gushigikira urwaruka rw'abahungu n'abigeme kugira ngo ruronke ico rukora, baratunganije inama ihuza urwaruka rurongoye abandi mu nama isanzwe iba
ku mwaka. Igenekerezo rya 25 aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu yahibereye. Iyo nama mbere ikaba yaciye ihurirana nuko urwego rw'ubumwe bwa Afrika narwo rwari rwatunganije ibikorwa vy'urwaruka. Ivyo bikorwa twaciye tubishira hamwe, mwarabonye ko cabaye igikorwa kidasanzwe mu gihugu cacu c'u Burundi. Ubushikiranganji bubicishije mu kigo paeje no mu ntumbero yo gushigikira urwaruka mu kwitunganiriza imigambi y'iterambere, bwarasinyiraniye amasezerano n'urwaruka ajanye no kurozwa imfashanyo mu migambi yago y'iterambere. Imigambi myinshi ngo yaremerewe kuronswa ingurane n'ikigo paeje. Imigambi ishika 432 itunganije neza. Iyo migambi ikaba yaronse imfashanyo, kandi muri ico kigo paeje haratunganijwe inyigisho urwaruka rutari ruke. Urwaruka rushika 892. Ubwo rwaruka rukaba rwarigishijwe ku bijanye n'ubworozi kijambere bw'inkoko, ubworozi kijambere bw'ingurube. Izo nyigisho mbere zikaba zabereye no mu ntara zitandukanye. Mu gisata c'inkino ubushikiranganji bwaritabiriye inkino z'abakobwa mu mupira w'amaguru zahujije umugwi serukiragihugu w'abigeme intamba mu rugamba n'uw'abigeme b'igihugu ca Djibouti. Inkino zabaye hariho zabereye hano mu gihugu c'u Burundi mu ntara ya Ngozi, mugabo harabaho n'urukino rwo gusubiriza rwabereye mu gihugu ca Djibouti. Muri izo nkino zose zabaye Uburundi bukaba bwatahukanye intsinzi. Turakeje abo bigeme. Harabaye kandi gutunganya urukino kivandimwe rwahuje umurwi nserukiragihugu intamba mu rugamba n'umurwi w'imiyabaga. Aha rero bakaba bashoboye guhura ni bihugu vya Bahrain na Liberia. Izo nkino zompi zikaba zatunganijwe ku magenekerezo ya 26 na 29 ntwarante 2022. Ngo nawe mu ntumbero yo guteza imbere inkino no kuzishikana ku rwego rwo hejuru, haratunganijwe ibikorwa bitari bike byo guhanahana ivyiyumviro kugira ngo barabe ingene Uburundi kohagarara neza muri kano karere kugira ngo bashobore kuguma batahukana imidare. Barizera ko ivyo bagiye barayaga n'indongozi z'ibisata vy'inkino bizotuma Uburundi butera imbere. Uburundi tuzotera intambuko zidasanzwe bivanye n'amasezerano twashoboye guhana n'abarongoye ibisata bitandukanye bijanye n'inkino, zaba za judo, karate n'abandi basanzwe bakora ibitandukanye. Mbere nkabamenyesha yuko Uburundi mu mahiganwa yaraye abaye ya muri judo, Uburundi bwaraye butahukanye imidari. Mu gisata c'imico kama ubushikiranganji bwaratunganije uruganda rwo guhimiriza abo vyega kubijanye no kubika neza inyandiko za kahise mu Burundi. Aho ni mu ntumbero yo gufasha urwaruka kuzomenya kahise k'igihugu, kandi ngo mu ntumbero zo kubungabunga no gushigikira ibibanza ndangakaranga. Ubwo bushikiranganji bwaragendeye ikibanza ndangakaranga c'Imbuye. Inyuma yo kugendera ikibanza ndangakaranga c'Imbuye, ngo basanze ico kibanza gisanzwe ari ic'umuntu. Iki kibanza mu vy'ukuri twasanze naho harimwo
inyubakwa ndangakaranga twasanze ari ikibanza cari gisanzwe ari ic'umuntu, ariko bivanye n'akamaro k'ico kibanza twarashoboye kugiriranira ibiganiro na bene aho hantu, ubu tukaba twarashoboye gushika ku amasezerano baratwemerera ingene dushobora kugikoresha mbere no guhinyanyura tugatunganya neza inyubakwa zisanzwe ziriho. Ubu tukabamenyesha yuko izo nyubakwa twatanguye gutunganya ibikorwa by'ingene zosubirwamwo, bidukundiye mu gihe kitari kinini cane izo nyubakwa ndangakaranga zizoba zishajije zimeze neza. Ngo hariho kandi ibikorwa bitari bike biriko birakogwa mu kigo ca Seburake ndetse mu kwigisha urwaruka ko akaranga n'imico kama ari itunga ridasanzwe ku gihugu, ari naco catumye muri ubwo bushikiranganji hatunganywa amahiganwa ku basanzwe bakorera muri ivyo bisata vy'imico kandi bafise imigwi ndangakaranga.